Ndabaramukije mwese mudukurikirana kaze muri makuru atekanye ikirere cyo kuri uwa mbere igenekerezo rya 2025 rusama mwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Ahazoba hakanye gusuma handi ni Mwaro mu ntara ya Gitega abipimo by'ubushuhe bizobe kuri °C 13. Ku muhingamo naho nyene hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Naho hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abipimo by'ubushuhe bizobe kuri °C 31. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 ziburi iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere Igenekerezo agarukiye hano. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nje ndiko ndabashikiriza na heje.